uyu munsi turiko duhimbaza umunsi wa Afrika wahariwe gufungurira abana ku mashure ku ncuro igira 8 kuva uwo munsi ushizweho ushitse dufise vyinshi twirata vyashitsweko muri uyu mugambi wo gufungurira abana ku mashure. Urwaruka rungana hafi 650 ruraroswa buri munsi w'ishure ibifungurwa bitandukanye mu ntara zigize igihugu cacu zishika 7. Naho muri izo ntara dusanzwe dukoreramwo amashure yose atarashobora gushirwa muri uwo mugambi. Mbere iyo ikaba ari imwe mu ntambanyi duhura mu gihe turiko dushira mu ngiro uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure. Aha twamenyesha ko turavye ibitigiri twategerezwa kugaburira ku mashure turacafise abanyeshure barenga imiriyoni zibiri batarashikirwa n'uwo mugambi, kandi mu ntumbero twihaye ari uko uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure woshikira urwaruka rwose rwiga mu mashure shingiro yo mu gihugu cose. Nyene icubahiro mutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, banyakubaha mwese batumire bahire. Kugira ngo dushike ku ntumbero twiyemeje yo gufungurira abana bose ku mashure shingiro y'igihugu cacu, hari vyinshi bitegerezwa gukorwa kugira ngo intumbero nziza ya leta ije mu ngiro. Hari ikibazo co kongereza uburyo bw'amafaranga bukoreshwa muri uwo mugambi, kumvisha abenegihugu ku ruhara rwabo ko uruhara rwabo ari ntangere mu gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure biciye mu guterera amashure ibifungurwa mu gihe c'isarura, kuko tuzi neza ko iyo ntererano ari kirumara mu ruganda ntibacure. Hari kandi ubukene bw'inyubakwa zo gufunguriramwo mu gihe abanyeshure bariko barihereza ibifungurwa. Hakaba n'ubukene bw'inyubakwa z'ubushinguro bw'ibifungurwa bwibonekeza ku mashure dukoreramwo uwo mugambi. Tukaba twifuza ko izo nyubakwa zogenda ziraboneka kugira ngo ico gikorwa cyo gufungurira abana ku mashure kigende neza. Nyene icubahiro mutambukanyi wa nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, banyakubaha mwese batumire bahire. Kugira ngo turabe ko igitigiri c'abana bafungurirwa ku mashure cogenda kiraduga ku mwaka, twagomba kumenyesha ko twagumye twegera abasanzwe batwunganira mu gisata c'indero kugira ngo baturonse uburyo bukenewe. Aha twagomba kubashimira icese nyene icubahiro mutambukanyi wa nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ku ruhara mwagize kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika zishobore kuturonsa uburyo bungana n'imiriyoni 29 z'amadolari y'abanyamerika azofasha gufungurira abanyeshure bangana hafi 60,000 bo mu mashure agera 100 yo mu ntara ya Ruyigi mu kiringo c'imyaka 5. Kubera ico gikorwa mwakoreye igihugu, nashaka sabe abenegihugu bose bakoraniye ngaha, umwe wese mwiteka Imana yamuteye, bafashe tubakomera amashi menshi cane mu kubakengurukira. Turamenyesha kandi ko mu ntumbero yo gushikana uwo mugambi mu zindi ntara, ko mu mezi ari imbere uwo mugambi tuzoja kuwutanguza mu ntara ya Makamba, tukazowuhera mu mashure makeyi aho abana bangana 17,000 bazofungurirwa ku mashure. Mboneyeho no gushimira bimwe vy'imvamutima leta mvyeyi, leta nkozi
irongowe na nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye, yoyo yamana ntaryo yitaho umugambi mu kuronsa ubushikiranganji turongoye uburyo bukenewe kugira ushigwe mu ngiro. Mu ntumbero yuko uwo mugambi woramira abarimyi n'aborozi bari mu mashirahamwe atandukanye yo kugwiza umwimbu, eka mbere n'amakoperative, twaratanguye guha ububasha abayobozi b'indero mu ntara zitandukanye kugira ngo bagurire mu makoperative ibifungurwa abana bazogaburirwa. Ivyo tukaba twabikoze kugira ngo dukaburira bene gihugu kurima n'ukorora, gutyo amashure ariko uwo mugambi aronke ahagurira ibifungurwa. Nakanya keza rero ko gusubira kwibutsa abene gihugu bakoraniye ngaha na cane cane bahurikiye mu makoperative ko borima bakorora kugira ngo ejo nihakenegwa gusumira abarerwa ntituzobure aho dusumira ibifungurwa.